Página 25. urupapuro rwa 25. La bendición del umugisha primogénito w'abana contiene, b'imfura ¿qué contiene? urimwo iki? La resurrección urimwo de umuzuko los muertos. w'abapfuye. La primera resurrección umuzuko wa mbere contiene la urimwo transformación uguhindurwa de los vivos. ¿La kw'abazima. encontraron? mwabibonye? La página 25 urupapuro rwa 26. 25 na 26. 25 25 contiene la urimwo transformación de los vivos. uguhindurwa kw'abazima. Contiene ¿qué más? urimwo iki kindi? El rapto. urimwo ukunyakugwa. Contiene ¿qué otra urimwo cosa? ikindi kintu kirimwo n'igiki? El mensaje de la urimwo ubutumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba. Perdón, contiene urimwo el recogimiento de los escogidos. ukwegeranywa kw'abatoranijwe. Contiene, urimwo vean todo lo que está en la murumva ibintu primogenitura, byose ¿no? biri mu mugisha w'abana b'imfura. Contiene, urimwo perdón, Munyihanganire. contiene todo urimwo lo que él ha ibintu prometido byose para sus yasezeraniye escogidos en este abatoranijwe tiempo final, muri iki gihe ca nyuma, en el cual nosotros estamos muri iki gihe twebwe viviendo. turiko turabamwo. Por eso el nico libro gituma o librito igitabo abierto, canke agatabo siendo kazinguruye el libro de kuba la ari igitabo bendición del c'umugisha primogénito, w'abana b'imfura. el libro abierto que igitabo le he kizinguruye dado al ángel que es cahawe marayika, la bendición arico ari del umugisha primogénito w'abana o de la b'imfura, primogénitura. canke ni igitabo c'umugisha w'abana b'imfura, Viene en la mano derecha kiza del Señor mu kuboko Jesucristo en kw'iburyo su segunda mu kuboko venida. kw'iburyo k'umwami Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, akagiha abana b'Imana bose, Y pasa a todos akagiha los hijos de Dios abana esa b'Imana bendición bose, akabaha por uwo medio mugisha de su ángel biciye muri mensajero, marayika wiwe ntumwa, el cual es enviado ari we en este arungikwa tiempo final, muri en iki el gihe ca cual nyuma, kino gihe recibe esa bendición de la aho primogenitura, aronka uno mugisha w'abana b'imfura, akawuha abana b'imfura bose b'Imana que viven en la tierra, babaye ku isi, y aún a los ndetse que viven n'ababayeho n'abari muri ¿Se dieron paradizo. cuenta? Se murabitahura? lo repito, ndabisubiramwo. esa bendición de la uyo mugisha w'abana b'imfura pasa a todos los hijos de uja Dios que ku bana habitan en la b'Imana tierra, bose babaye ku pero no isi, solamente en la ariko tierra, si ku isi gusa, también tienen que ndetse oírlo los que están bategerezwa no kuwumva abari en el paraíso, muri paradizo, y aún a los que viven en el ndetse paraíso, n'ababa muri paradizo, esperando la bendición barindiriye de la primogenitura, umugisha w'abana b'imfura, ellos también la tienen que recibir. kandi nabo nyene bategerezwa Donde kuwuronka. están todas las bendiciones Ahari de la resurrección, umugisha wose wo kuzuka no guhindurwa, ukunyakugwa, del glorioso reino milenial, inganji y'ubwiza y'imyaka del igihumbi, glorioso reino en la eternidad. inganji y'ubwiza yo mu bihe bidashira. Todo eso. ahari ivyo Miren lo que byose, es la bendición de la murabe primogenitura. ibiri mu mugisha Y nosotros w'abana no b'imfura, sabíamos que kandi el twebwe mensajero ntitwari nos tuzi estaba yuko dando todo intumwa eso. ariko iriko iraduha ivyo Entonces, byose. está todo eso ahari contenido, ivyo byose ariho donde biri, está ahari el nombre n'izina nuevo risha que ninguno ata muntu n'umwe conocía. azi. Todas estas cosas están, ivyo bintu byose todas biri, estas cosas ivyo están bintu en la byose biri gloriosa mu bendición mugisho mwiza del primogénito, w'abana b'imfura, la cual nosotros ari wo twebwe twakira en este tiempo final, muri kino gihe en el ca cual nyuma, nosotros iki estamos gihe viviendo. twebwe turiko ¿Usted la turabamwo. recibió? we warawakiriye? Ya nosotros la recibimos. natwe Lo twarawakiriye. que nosotros hemos estado ico twebwe recibiendo twamye es más twakira grande de lo que kirakomeye usted cane puede alcanzar, kurusha ibintu ivyo ari byo entender byose we woshobora con su gushikira no mente gutahuza limitada. ivyiyumviro Oyeron? vyawe bifise aho bigarukira. más mwavyumvise? grande birakomeye cane de lo que usted puede kurusha uko wewe alcanzar a entender.
kurusha uko wewe woshobora kubitahura ukoresheje ivyumviro vyawe bifise aho bigarukira. Birakomeye cyane, uwo mugisha urakomeye cyane, niwo ushingiye ko kazoza kumwe umwe wese muri twebwe na kazoza kumwe umwe wese muri twebwe. Urakomeye cyane kandi ni mwiza, kuko twaramaze kuwakira. Twakiriye umugisha w'abana b'imfura muri kino gihe ca nyuma, kino gihe twebwe turiko turabamwo, kandi ivyo birabandanya. Basore, ntabwo tuza kuronka umwanya ukwiye kuko mwiyumvire. Jewe sinzi yuko mwe mwaba mwatahuriye ishingiro ry'umugisha w'abana b'imfura. Mwabitahuye neza? Mwatahuye ko gutanga kose kwiza hamwe n'umugisha wose bimanuka bivuye hehe? Biva ku Mana, biva kuri Data w'imico. Aho niho bimanuka bivuye, aho niho mwebwe mu bironkera. Mwamaze kuvyumva. Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru, vyururuka biva kuri Se w'imico, adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika, nk'uko yabigabiye ubwayo. Yatuvyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'uko umushuzo w'ibiremwa vyayo, no kugira ngo tube abana bayo b'imfura. Rero Aburahamu Imana yaramuhezagiye, kuko aho niho Aburahamu yavuye, kuko Imana yaramubwiye ngo uwuzoguhezagira wese nanje nzomuhezagira. Kandi umugisha wose wari uri kuri Aburahamu wimukiye kuri Isaka. Umugisha wose Imana yahaye Isaka wimukiye kuri Yakobo. Kandi umugisha wose Imana yahaye Yakobo harimwo n'uw'izina risha. Iryo niryo marayika yamuhaye. Marayika yamuhaye izina gusa. Ivyo hanyuma vyimukiye ku bana ba Yozefu, kandi biciye mu musaraba. Aho habaye ibanga rikomeye cyane Yakobo yakoze, kuko Yozefu yaragiye guhezagira Manase, ariko igihe haza umusaraba umugisha wimukiye kuri Efurayimu. Efurayimu ari we yari umutwe w'imiryango, yari umukuru w'imiryango yo mu buraruko. Yaranyanyagiye akwira mu isi yose, kandi mu buryo bugaragara uwo mugisha w'abana b'imfura umenga warazimanganye. Ariko Imana yarizi yuko yawushize hajya, kandi ko Efurayimu yashushanya ishengero. Nico gituma biciye mu musaraba umugisha wagiye kuri iryo hanga ry'abanyamahanga. Hanyuma igihe tubona ku iherezo ry'igihugu cose twahishuriwe ngaha na marayika w'umwami, marayika w'inkomezi ari wari Kristo mu kuza kwiwe, afata igitabo akagikura mu kuboko k'umuremyi. Umugisha wose uva mu ijuru, uva kuri Se w'imico, arakizana agihereza umuntu kugira ngo akige. Kandi nk'uko mwabyumvise William abivuga, yavuze ngo ntibongeye kubona uwo mumarayika w'inkomezi, kuko ubwo marayika w'isezerano yari Jambo. Yaciye yambara umubiri, aciye yambara umubiri mu muntu, nuko biciye muri uwo muntu yazanye uwo mugisha w'abana b'imfura. Wewe nanje twamye turakira, turaronka. Twebwe turi abanyamahirwe kuba twaragize ihirwe ryo kuba twarakiriye no mu marayika afise no mugisha w'abana b'imfura, kandi uwo mugisha wose uzohinduka ukuri.